Ikibazo kindi gira kabiri kugira ngo duhe umwanya abandi babaze, uno munsi hari igisirikare kiriko kirategurwa, igisirikare c'abavolontere kizofatanya n'igisirikare c'igihugu. Umuntu rero ashobora kubaza ko umengo twari dufise inzego zicungera umutekano hagati mu gihugu, mbere zikanaja gusahiriza hagati mu makungu, ubwo nta bintu abarundi boba bariko barahishwa nk'intambara yoba igomba kwaduka canke ivy'ubutegetsi bwabo buriko barategura muri kazoza abarundi bahishijwe. Nta kintu gikomeye canke gihambaye abategetsi baba babona muri kazoza abarundi batariko barabona, arivyo bituma babona ko inzego z'umutekano kumbure zidakwiye muri ivyo bihe Uburundi bushaka kwinjiramwo. Mwe muba mubibona gute? Ndabashimiye no kuri kano kabazo kagira kabiri mumbajije, akabazo kajanye n'iki kindi gisirikare kivugwa kiriko kirashigwaho, igisirikare bise FRAD, ngo force de réserve ngo d'appui au développement. Nibutse ko ibijanye n'iki gisirikare haciye indwi zikeyi bivuzwe n'umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi be n'abahoze ku rugamba, Tribert Mutabazi yagiye arabisigura mu nama nshingamateka na nkenguzamateka, aho bariko bariga basubiramwo itegeko risanzwe rigenga igisirikare. Baraheza barerekana ko muri iryo tegeko hariho inzego zishasha zigiye gushyirwa mu gisirikare c'u Burundi, harimwo urwego rumwe bavuga ko ari urwego rukomeye rw'abasirikare b'abahinga, hanyuma baca baravuga rero n'urwego bise FRAD. Ejo bundi narabyanditse ku rubuga rwa Facebook, ndabona ko hari abarundi benshi banditse babaza bati ivyo bintu muriko muravuga n'ibiki, mbega none vy'ukuri biriho, ni ibintu biriko birajaho nyene canke n'ibintu bikivugangwa. Ivyo rero vyaranaduteye amakenga, kuko twasanze bwa bundi abarundi hariho amakuru menshi ariko araba mu gihugu batanayamenya muri kino gihe. Iki kintu si ikintu umuntu usanga ariko arashishoza arondeza ngo mbega kiriho canke nta kiriho. Iyo ikintu cyamaze kuja kuvugwa mu nama nshingamateka na nkenguzamateka, amategeko akigenga akemezwa ngaho, hakaba hasigaye ko umukuru w'igihugu ashirako umukono, ntikiba ari ikintu umuntu akirondeza, ni ikintu kigeze hafi cyane, gisa n'ikigira gitangure. Ku rundi ruhande, mu mwaka uheze igihe haba inama nkuru y'umugambwe CNDD-FDD yabereye hariya i Ngozi, umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo yaravuze iki cuko abantu bahejeje amashure ngo bagiye gusubira kwigishwa ibya gisirikare, ku buryo abantu benshi bari bibagiye ko ari nka bya bindi twigeze kubona mu za 1996 gushika n'imyaka mike y'inyuma, ivyo bita SMEO, aho abahejeje amashure yisumbuye barungikwa bakamara umwaka mu gisirikare. Ico gihe umuntu yibaza ko bizoba vyerekeye abahejeje amashure yisumbuye, ariko rero ko biriko birasigurwa ubu biratandukanye gose n'ivyo, kuko bavuga bati ni igisata bazoshiramwo urwaruka kugira ngo bagwigishe gukunda igihugu, bakaca bamara umwaka wose bariko barakurikira inyigisho z'igisirikare, hanyuma umwaka uheze bakaca basubira mu buzima busanzwe, bagakora mu vy'iterambere, bakaza baratumwa ko kandi mu gihe bikenewe ko baza kurwanira igihugu. Ko niko vyasiguwe. Hanyuma hakaca amakuru menshi turiko turaronka mu makomine atandukanye y'igihugu, aho bavuga ko imbonerakure ziriko zirategurwa kugira ngo zinjire muri FRAD, aho mu makomine hatunganywa iminsi 5 yo kwigisha imbonerakure, bakabigisha ngo ivy'urugamba rwa CNDD-FDD, bakabigisha ivy'uko bafise abansi mu gihugu umwanya n'umwanya boshobora gutegwa, bakabigisha ko bategerezwa kuja kurwanira igihugu cabo. Umva izo nyigisho ziriko zihabwa urwaruka rw'umugambwe umwe gusa, hamwe rero hakaca hakurikira bimwe vyari bimenyerewe, amakarashishi y'imbonerakure bitera ubwoba abo mu yindi migambwe. Twaravyumvise muri komine Mutimbuzi, twarumvise mu makomine ya Bujumbura Rirare,
aho biriko birakogwa, twarumvise mu za Karusi hariho abariko baratubwira ingene vyifashe, twarumvise hariya mu makomine ya Kayanza n'ahandi henshi biravugwa ko ivyo bintu biriko birakogwa. Aha rero niho haca haza ikibazo gikomeye ikibajeje kumbaza, mbega abategetsi b'u Burundi boba bafise amakuru ko igihugu cimirije gutegwa, mbega u Burundi bwoba bufise igisirikare kidakwiye coshobora guhangana nabo hava batera igihugu. Hano hariho ni ikibazo gikomeye cyane kuko iki kibazo ntikinavutse uyu munsi, kino kibazo kiramaze imisi. Abantu baribuka ko inyuma y'amatora yo mu 2010 ariho hajanywe imbonerakure hariya muri Kiriba Ondes mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bagenda kwigishwa ivyigwa vy'igisirikare. Ico gihe umuntu yatanguye no kubishira habona, twaza tugeze mu 2014, yari Mutama Petero Karaveri Mbonimpa yararongoye ishirahamwe APRODH. Abantu baribuka afatwa agapfungwa yagirizwa ngo n'umubeshi, ajanwa mu munyororo awumaramwo amezi 4. Abanyagihugu turahaguruka, turatanguza bimwe twita vendredi vert, ku munsi wa gatanu twambara impuzu zisa n'urwatsi rubisi kuko ari wo mwambaro Mbonimpa yari yambaye mu gasho, tuvuga tuti iryo bara risigura umwizero mw'ibendera ry'u Burundi, tuvuga tuti twese turi ba Mbonimpa, turi mu gasho umwanya mupfunze. Tubimaramwo amezi 4 gushika kw'isi hari abandi benshi bahaguruka baradufasha, Perezida wa Amerika w'ico gihe Barack Obama, inama nshingamateka y'Uburaya n'abandi. Uburundi buragondozwa burarekura Mbonimpa. Muri ico kiringo kandi abantu ndabibutse ko mu kwezi kw'icenda mu 2014 ariho haciye hagandagurwa ababikira 3 b'abataliyanokazi. Bazize iki? Bazize ko bari bafise ivuriro hariya hafi ya Kiriba Ondes nyene, ariho abari mu myimenyerezo bagenda kwivuriza. Hakongera ko hariho n'urundi rudandazwa rwavugwa kuba rwakogwa n'uwatwara iperereza ry'u Burundi rujanye n'imiti, urudandazwa rwa magendo. Ivyo vyose ababikira bakaba bari babizi, ariho vyavuye ko baca bagandagurwa itariki 7 z'ukwicenda mu 2014, kubera ko ababikira bari bashavuye, batari bumva ico Mbonimpa apfungiwe, kandi ivyo apfungiwe bo babizi, aribo bavura imbonerakure zaba zakomeretse canke zagwaye zikaja kwivuza iwabo. Rero hako bamena ibanga ry'ivyariko biraba, iperereza ry'u Burundi rishima kubagandagura. Ico muribuka ko yabaye intango ndende yandi magorwa menshi ku gihugu cyacu c'u Burundi. Ico gihe rero ivyo bintu bimenyekaniye, mbere mu nyuma haboneka ibinyamakuru, iradiyo nka RFI y'Abafaransa n'ibinyamakuru byo mu Burundi bimwe birishikira birafata n'amafoto, niho vyamenyekanye koko ko hari imbonerakure zari mu myimenyerezo y'igisoda muri Kongo. Inyuma baranagaruka mu gihugu, hatangura kuvuga ibyo bitwa ba Rukoti, vyavuga ko zoba zari izo mbonerakure nyene zari zivuye aho muri Kongo. Ikibazo rero twese twagira ico gihe, twavuga tuti none ko igisirikare c'u Burundi ari kinini, bafise ibitigiri binarengeye igihugu nk'u Burundi, bakaba bafise igipolisi kinini cyane, bakaba bafise iperereza, ni kubera iki abategetsi b'u Burundi bakenera ko imbonerakure nazo zihinduka abasirikare? Twese twagumana ico kibazo tuti ivyo arivyo vyose abantu badutwara hariho imigambi mibi bafise, ntivyumvikana ingene bafise igisirikare gikwiye ariko bahaguma barondera ko ugwaruka ruhinduka abasirikare bo mu mpisho. Inyuma yaho habaye imyiyerekano y'abanyagihugu biyamirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza kitari kijanye n'ibwirizwa shingiro be n'amasezerano ya Arusha. Inyuma yaho aho leta ya CNDD-FDD ifutiye amaradiyo ikayaturira, ikirukana amashirahamwe yigenga, ikirukana abatavuga rumwe n'ubutegetsi batari bake, niho imyimenyerezo ahubwo yacikomera gose, iguma ivugwa ahatari hake mu gihugu kwimbonerakure ziriko ziga ivy'igisirikare. Baca rero batangura no kubaha izindi nyigisho z'amacakubiri zibi cyane, twagiye turahabwa n'abatari bake bazigiyemwo, bakatubwira ivyo baja kubabwira, bakabereka amafilime y'ivyabaye 1993, bakabereka amafilime y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye ingene yagandaguwe, hanyuma bakaca bahera aho babigisha ko ivyo mu 2015 vyose bifatanye ngo n'ivyo vyo mu 1993.
bakabwira ko abagomvye abiyamirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza ngo ari babandi nyene ngo bari batembagaje ngo Perezida Melchior Ndadaye mu 1993. Ikinyoma cambaye ubusa uyu munsi kibandanya guhabwa imbonerakure zitagira uko zingana zigishwa urwanko bababwira ngo ivyo twabaye mu 2015 ngo bifite ico bipana n'ivyo 1993. Ico ni kinyoma cambaye ubusa. Ikintu ngaha nagomba sambure kuko nizo nyigisho nubu ariko barahabwa mu kubaho urwanko baca bigisha ivyo vy'inkoho, nuko ugiye ukaraba abantu benshi biyamirije cyane kandi kare ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza bava mu bwoko bw'abahutu, nibo benshi no mu ndongozi nibo benshi, kandi abo bose bari mu bantu bagwanije abatembagaje Melchior Ndadaye mu 1993. Iki rero ni kinyoma kimwe gikomeye cyane. Iki kintu nama nipfuza gusubira kugishimikako kugira ngo tubomore ico kinyoma, kuko ubwo butegetsi buriko budusubiza ahantu habi gose. Ivyo bintu bibiri, ivyo bihe bibiri nta na hamwe bihuriye, nta na hamwe bihuriye. Narumvise Reverien Ndikuri yavuga ngo nubu ntimusinzire, ngo nubu ngo turafise abansi, ngo babonye amahoro ngo ntibasinziriye. Aratondeka amajambo ateye isoni, mwumvise nanabarungikiye uko yabivuze, ngo ni babandi bahora batuma twiruka, ngo ni babandi. Ibi bintu bariko bigisha abarundi nukuzana inzankano z'ubusa no kurondera ko basigura ibibananira gukora bakoresheje ivyo vy'amacakubiri y'amoko, kuko twese turazi iyo bavuze ngo ni babandi ico bisigura. Mu Burundi nta uhenda uwundi, twese nta mwana arimwo. Uvuze ngo ni babandi bacagihe bagira gutya, tuzi injyane z'amoko zabaye mu Burundi. Ari umututsi avuze ivyo yabisigura ko ariko avuga abahutu, ari umuhutu avuze ivyo yabisigura ko ariko avuga abatutsi. Turabimenyereye hagati yacu, nta uhenda uwundi. Ariko tuvugana ukuri, igihe Perezida Nkurunziza ashatse kwitoza ubwa gatatu yabimenyesheje mu kwezi kwa mbere mu 2012 abifobetse, avuga ko mu migambi afise harimo guhindura ibwirizwa shingiro. Abantu ba mbere tuzi neza baciye babibaza ati ivyo bintu nibiki. Hariho umukuru w'inama nshingamateka w'ico gihe Pio Ntavyo hanyuma yari umuhutu kandi yagwanije abatembagaje ubutegetsi mu 1993. Uwundi muntu wa mbere yamwandikiye akamwereka ko ivyo bintu bidahuye n'ibwirizwa shingiro yari umuvugizi wiwe Leonidas Hatungimana. Leonidas Hatungimana n'umuhutu nka Petero Nkurunziza, basangiye urugamba rwa CNDD-FDD, yari komanda. Arakunda kuvuga ati mwibutse ko nitwa tutotre ku rugamba, yitwa tutotre. N'umuhutu, ntabwo uwo muntu ari mu batembagaje ubutegetsi mu 1993. N'abandi bose bamubwira bati ivyo bintu ntibihuye n'ibwirizwa shingiro, agomba kore. Nibutse ko mu 2014 ariho yagerageje gutoza ibwirizwa shingiro rishasha mu nama nshingamateka ryari kumutuma yitoza ubwa gatatu. Naho yari afise abashingamateka benshi cyane ba CNDD-FDD bamushigikiye, iryo bwirizwa shingiro ntiryatowe. Iyo nama nshingamateka ku bigero vya 60% yari igizwe n'abahutu, kandi aba CNDD-FDD bose babishaka n'abandi bari kumwe, iryo bwirizwa shingiro ryaratorwa. No kuvuga ko ico ari kindi kinyoma. Ntabwo abo banse kuritora ico gihe, abo barigwanije ico gihe si babandi bo 1993, ntawo bihuriye. Ivyo n'ibinyoma. Nibutse kandi ko naho ivyo vyari vyabaye yagumye ashimika ko ateza kwitoza, maze mu kwezi kwa11 mu 2014 yandikirwa n'ingabo z'abagenerale bahoze bagwana muri CNDD-FDD. Abo barimwo Evariste Ndayishimiye n'abandi bagenerale batari bake basanzwe bari no mu gihugu. Baramubwira ko bashaka kumwereka ko ivyo kwitoza bidashoboka, ariko bamusaba ico gihe ngo niyikure ko ingabo zibiri babona ko zishe igihugu, zicafuza igihugu. Bamubwiye General Adolphe Nshimirimana na General Alain Guillaume Bunyoni, bamusaba ko abakura kugira ngo bishoboke ko bonemera kumushigikira mu vy'ikiringo ca gatatu. Mu bagenerale bagwanye muri CNDD-FDD, umwe ntiyari mu gihugu. Hari uwitwa General Major Godefroid Niyombare, yari yarungitswe guserukira Burundi muri Kenya.
naho nyine yamurungitse amukingira kubera ari umuntu yuboka kuvuga amabi abandi bariko barakora, amubwira ati wewe urazi ko uri nk'umuvukanyi wanje, ubu ukora mubiri wanje, bashobora kukunyikira ko bakwagiriza ko ikintu cyose kimeze nabi nerekanye ari wewe ubugitumye. Aca murungika hanze. Godefroid Niyombare abatabaye mu basinye rya kete ryamushavuje cyane, niko yaremeye gukura Bunyoni na Shimirimana, hanyuma acahamagara Godefroid Niyombare kurongora iperereza, amusaba bimwe mu byo yamusabye harimo kuraba ibyo nyine by'ikiringo cya gatatu ingene vyifashe, nawe aramubwira uko bimeze, aramuha raporo yasomwe n'abarundi bose mu kwezi kwa gatatu mu 2015, amubwira ati ukitoza rya gatatu dufise bizogira ingaruka zikomeye. Arazerekana nkuru iya mbere yarerekanye ko bishobora gusambura umugambwe, ko abasendidefitede bazocanamwo, kandi abo si ukuvuga ngo niba abandi bo 1993, yaramweretse ko abanyagihugu muri societe civile n'abatavuganwa n'ubutegetsi bimirije kuvyiyamiriza, kandi imigambwe myinshi y'abatavuganwa n'ubutegetsi, nibutse ko yari irongowe n'abahutu, umugambwe wari imbere ya yose ari umugambwe yari FNL ishami rya Gatongwasa, hakacaza iyindi migambwe imwe ifiswe irongowe n'abahutu indi irongowe n'abatutsi. Yongera aramwereka ko amakungu atazovyemera kandi ahubwo kuzoca afatira ibihano Uburundi, aranamwereka ko hashobora kuzokorwa ibyaha bikomeye, maze abasendidefitede bakisanga bariko barakurikiranwa mu masentare mpuzamakungu. Bica bihera ngaha muhanura ati ku bwanje ibyo kwitoza ubwa gatatu wobireka. Raporo muribuka ko yayimuhaye mu minsi 2 gusa abaramukuye, mu nyuma harabaho aranarusimba aho yagombye kugandagurwa. Murazi ko hariho inama y'inararibonye muri CNDD-FDD yakoranye mu kwezi kwa gatatu mu 2014. Mu bari muri iyo nama harimwo icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu Gervase Rufyikiri, uwo yari umuhutu yahoze aserukira CNDD-FDD i Buraya mu bihe by'urugamba. Harimwo umukuru w'inama nshingamateka Pio Ntavyo hanyuma kuva kera yari CNDD-FDD, nawe nyine yayifashije ku rugamba. Harimwo Jeremy Ngendakumana n'umuhutu yarongoye yabaye ku rugamba araronka ipete rya colonel, yahoze kandi anarongoye umugambwe CNDD-FDD kandi ari somambike wa Petero Nkurunziza. Harimwo umuhuza w'abarundi Rukara n'abandi. Abo bose nabo nyene baravuga, baramwereka ko ikiringo cya gatatu kizokwegera amahano igihugu. Abo bantu ntabwo ari babandi, abo bantu nabo basangiye urugamba, basangiye n'ubwoko, ntaho bihuriye n'ibyo bintu bagenda kwigisha abarundi. Hanyuma muri CNDD-FDD indongozi ziramwandikira, imbere yazo hari Leonidas Hatungimana umuvugizi w'umukuru w'igihugu ico gihe, hari kandi Onesime Nduwimana umuvugizi w'umugambwe CNDD-FDD ico gihe. Abo bose n'abasendede bari basangiye ubwoko n'umukuru w'igihugu. Baraheza baravuga ko batemeye ibyo by'ikiringo cya gatatu, baravyandika icese, baramuhanura kutabijamo. Muribuka ko baciye birukanwa mu mugambwe bitwa abafrondeur. Inyuma rero imyerekano iratangura. Mu myerekano abari bayirongoye bari mu migambwe nk'uko bari no mu mashirahamwe yigenga, kandi naho nyene harimwo abahutu n'abatutsi. Iyo migambwe myinshi namaze kubivuga, myinshi yari irongowe n'abava mu bwoko bw'abahutu. Indongozi ni nyinshi cyane ziva mu bwoko bw'abahutu ziyamirije ivyo bintu. Dufate nk'urunani ruhambaye rw'imigambo itavuga rumwe n'ubutegetsi rwabonetse nyuma, rwari nk'urunani Sinarede Giriteka. Sinarede Giriteka mu bayirongoye, umukuru wayo wa mbere yari Leonardo Nyangoma. Nyangoma ni bande batamuzi mu rugamba rwo kurwanya ivyabaye mu 1993, kandi ko yari kumwe na Melchior Ndadaye. Mu bandi bari imbere harimwo gushika no munsi arongoye Sinarede Dr. Yohani Minani. Dr. Yohani Minani ntasangiye ubwoko n'abatwara uyu munsi,
ntiyari muri leta ya Melchior Ndadaye, siwe igihe batembagaje Ndadaye aho yari mu Rwanda yashinze leta y'imfatakibanza yo mu buhungiro yiyamiriza ibyari bikozwe. Ni gute umuntu uyu munsi yogaruka kubwira abantu ngo abo ni babandi bacagihe? Ivyo binyoma muri politiki y'u Burundi tukwiye kwama tubisambura. Akandi karorero, nabahavuye bafata umugambi bamaze kubona igisirikare n'igipolisi, cyane cyane igipolisi n'iperereza rikoreshwa na Petero Nkurunziza mu kurasa abanyagihugu. Habaye abasirikare bavuze bati ntitwemera ko mubandanya kwica abanyagihugu tubona, ari bo bafashe umugambi wo guhagarika ubutegetsi kwa 13 Rusama mu 2015. Naho barakunda kuca bakwegera ko bagafatanya abasivile n'abasirikare, kandi ivyo bikorwa byakozwe n'abasirikare bonyene babyivugiye bati tuje guhagarika ibi bintu byo kwica abanyagihugu. Abasirikare barabivuze neza, mbere mu ijambo bavuze banasaba abari mu myiyerekano ko ata bintu bosubira konona, basaba kandi abo mu butegetsi abari inzego nazo z'igihugu ko kizira kwica abanyagihugu. Ariko uyu munsi barabikwegera ko ngo abo bose ni bamwe. Hariho abari mu myiyerekano, hariho abasirikare ukwabo, kandi ivyo ntibyabaye mu Burundi gusa, no mu bindi bihugu, muri Tunisia, muri Egypt, muri Burkina Faso. Ahantu hose abanyagihugu bahagurutse biyamiriza bene ivyo bintu by'ibiringo vya gatatu canke abategetsi bari bigize binani, hanyuma abategetsi nabo bagategeka kwica abanyagihugu. Abasirikare barahagurutse bahagarika ubwo kwica abanyagihugu. Nta na hamwe uzokumva bavuga ngo Perezida Sisi, Marshal Sisi atwara Misiri uyu munsi ngo yari kumwe ngo n'abari mu myiyerekano. Imyiyerekano yari ukwayo. Nta na hamwe uzokumva ngo abaciye batwara Tunisia abasirikare babikoze ngo bari bafatanya n'abari mu myiyerekano, ngo muri Burkina Faso ngo bari mu myiyerekano bari bafatanya n'abasirikare. Ivyo bintu ni ibintu bibiri biba bidasa, nta kuza turakwegerako. Hanyuma yo ngaruka kuri abo basirikare, umukuru wabo yabaye General Major Godefroid Niyombare. Niyombare namaze kuvuga ingene yagwanye ku rugamba. Niyombare yabuze umuvyeyi wiwe mu 1972 ari mu gitigiri c'incabwenge z'abahutu zishwe ico gihe. Ni gute uwo muntu aza kwitwa ngo nuwo muri babandi yahoze ku rugamba, yari commandant de région bakiri muri CNDD-FDD? Ni gute uwo muntu baza kumwita ngo nuwo muri babandi? Mbega ari Niyombare gusa? Siwe wenyene, hariho uwundi umwe yari mu ntwazangabo za mbere za CNDD-FDD zari zifise ipete rinini rya Lieutenant General Guillaume Nabindika. Harimwo abandi ba general batari bake. Uyu munsi umuntu agiye kuraba general mbere mu bapfunzwe n'abahunze, igice kitari gito kigizwe n'abahoze bagwana muri CNDD-FDD. None ivyo bintu bahenda Barundi, ivyo bintu bariko ubwo burozi bariko bahugwaruka biriko bizanana hehe? Ico ni kinyoma. Rero aha niho muri kino kibazo nagombye kubanza gushimikira. Abarundi bariko bigishwa ibinyoma ngo nibagume bameze magabo, ngo hariho bo bagira bagwane ngo bajyari, kandi ari binyoma tawo bifatiye. Ubutegetsi iyo bugiye mu mafuti buriyamirizwa, kandi abashobora kubwiyamiriza ba mbere n'ababurimo nyene n'ababushobora. Rero ikibazo mbagije uti mbega ubutegetsi bufise ubwoba ko hari intambara yoba igira ibe? Ngaha jewe mbona ibintu bibiri. Ku ruhande rwa mbere nuko by'ukuri ubwo butegetsi nivyo buratinya ko kubera atanyisha bufise ku bibazo bihambaye by'abarundi hoshobora kwaduka iyindi myerekano. Kandi byaranabonetse yuko iyi myerekano ya mbere yabaye hatabonetse umuti n'ingoga, ntikibuza ko n'iyindi ishobora kwaduka, kandi ya kabiri izifise inguvu kurusha iya mbere. Ibi byose bagira ngo bariko barazibira ntihagire izobaho badatoye umuti w'ikibazo cy'u Burundi. Iyindi myerekano izoza, yo izoza ifise inguvu kurusha bijya babonye imbere. Ico ni kimwe, nuko batinya ico kintu baravye ingingo bafata zitaryohera abanyagihugu. Icya kabiri nuko kandi batizigiye igisirikare cyabo. Kirya gisirikare kihari ntibizera ko boshobora kugikoresha amafuti yose bashatse, kandi igisirikare niko cubatse ku isi yose. Igisirikare hariho ibintu kidashobora gukora. Ungarutse kuri mwe nariko ndavuga, baravye mu 2015 ivyishe kudeta y'ico gihe, nuko abasirikare naho bose bahuriza ku gukingira abanyagihugu, ntabwo bahurije ku cyo gutembagaza ubutegetsi.
ntibagihurizako. Kandi impande zose, iyo igisirikare ca kera aba ex-FAB bose bashigikira ijya kudeta yari kuba neza ntacari kuyibuza ko ishoboka, kuko amakuru twigeze kumva mu nyuma bavuga bati muribuka itariki 14 ko ariho bagiye kurwanira nko ku radio y'igihugu, abari bavuga ko batembagaje ubutegetsi bisanze umengo badashikana batagifise n'abasirikare bashika 400. Noneho igisirikare cy'u Burundi gifise abasirikare barenga ibihumbi 25, vyogenda gute ngo abasirikare bavuga ngo bakera babandi bari bacikiye itembagazwa ry'ubutegetsi, ariko abaja gutembagaza bakisanga bafise 400 gusa? Ivyo bisigura gute ko wumva ari bimwe vya kera? Rero abasirikare ntibabihurizako, baba bakera baba abavuye mu migwi igwana, hose harimwo abashigikiye gutembagaza ubutegetsi n'abatarishigikiye. Rero ico nico catumye iyo kudeta ihagarara, ntiyashobora kubandanya. Rero n'uyu munsi mu bintu bishobora kugorana n'ingene abasirikare kujya bameze ubu boshobora guhuriza ku kintu nk'ico cyo gutembagaza ubutegetsi. Ariko kandi ubwo butegetsi bwo nyene burazi ko abo basirikare bashobora kugira ishavu kubera ibibazo bimwe bimwe, ivy'ubukene, ivyo gufatwa nabi, ivy'akarenganyo, bagasanga umunsi umwe baragumutse kubera ico rero baragitinya. Nk'akarero gatoyi, iyi ngingo yafashwe y'ukubuza amapikipiki n'amakinga agendera mu gisagara ca Bujumbura. Mbega buriya n'abarundi bangahe bashoboye kugura ipikipiki y'imiliyoni 4? Ni bangahe bayishoboye kuyigura? Aje amapikipiki atari make yaguzwe n'abasirikare usanga bafise amapete yo hagati, atari mu rwego rw'abagenerale, abasirikare, abakoroneri, abayetena koroneri, abamajoro, abakapiteni. Niba usanga kubera agashahara ari gato bagerageza nabo kwiyungunganya bakagura nk'izo pikipiki zikabinjiriza amafaranga akazaraza ku munsi. Ishavu riraniga muri abo basirikare uyu munsi, kuko izo pikipiki benshi zari zabo. Nibo baja muri Somalia, nibo baronka izo miliyoni 4, nibo bashobora kugura ipikipiki, ugasanga uwundi arabakorera ariko arabinjiriza. Abo ishavu riraniga. Hari abandi bafise amashavu bahoze bagwana muri CNDD-FDD batwandikira bavuga ingene hari abandi bo muri bo bapfunzwe ku karenganyo, bavuga ati ibintu nk'ivyo ntidushobora kuvyemera, natwe umunsi umwe tuzovyikurako. Rero ivyo nivyo bitera ubwoba abatwara uyu munsi, kuko bazi ko umusirikare badashobora kumugira imbonerakure. Ntere ndangiza nkuko nabivuze mu biganiro naheruka kubamwo, abategetsi bashobora kwibaza ngo bariko batora umuti, ariko bashobora kwisanga bariko bitera ikibazo gikomeye kurusha. Izo mbonerakure nazo nyene n'abana b'u Burundi, sabana bivyarira, sabana barebera ndikuri uzosanga baja muri iyo myimenyerezo y'igisirikare. Ejo nibabaha imyimenyerezo ya gisirikare umwaka wose, bakabambika umwambaro, bakabigisha ibikorwa by'igisirikare neza, bakacabwira ngo nimutahe muzoguma mwitwa ko murimwo ariko mudahembwa. Mbega abo bana b'u Burundi nibo bazokwemera kuvuga ko baguma bakora ibikorwa by'igisirikare, abandi basirikare bahembwa bo ntibahembwe? Mbega nibo bazokwemera ko karenganyo kabagumako? Aho ni umutego uhambaye batabona bariko baritega uyu munsi. Mbega bo nibo bazokwama bemera karenganyo? Aho niho bariko barihendera. Impera n'imperuka ivyo nyene bizobagarukako, kuko kubahenda ukoresheje ibinyoma, ivyo binyoma byose bizoneshwa. Abo bana b'u Burundi bazobona ko bahendwa, ko bariko babarirako, ko bariko babagira baja, bariko babashira mu bucakara, maze nabo nyene bahaguruke babiganzure umunsi umwe, narirya bazoba barabahaye inguvu z'igisirikare. Aha rero nosubira nkahanura, ubwa mbere bwo n'abategetsi nkabwira nti umuti w'ikibazo cy'u Burundi ntabwo ari ugufata izo nzira zidashika, ni mufata inzira zo. Abana b'u Burundi bose bicarane, tuvugane ikibazo kiri mu gihugu, maze twumvikane ngene nkuko bari babivuganye Arusha, twubaka igihugu tubanamo twese amahoro, twubahana. Tubane twubahana, umwana wese w'u Burundi afise iteka. Aho ntibizokenerwa ivyo bintu by'abanse muba mwiteze umwanya wose, kandi mukavuga abansi bakitwa abandi bana b'u Burundi ngo nibo bansi b'igihugu, ngo abandi nibagume biteze ngo ivy'intambara. Iyo ntambara nta numwe ayikeneye. Abana b'u Burundi twese dukeneye